twatembere muri zone musanzwe murongoye ku ntumbero yo kugira ngo dushobore kuza kuraba impunzi z'abakongomani zikomeje guhungira hano muri zone yanyu Gatumba. Munadeho n'umuco ku majambo atandukanye ariko aravuganga. Icyambere katubashimiye ko mwadushikanye hano impunzi zisanzwe ziri nubwo bitoroshe, twagomba tubabaze impunzi ziriko zirahungira ngaha ziriko ziraza zivuye mu bwihe buce butandukanye bwo muri Kongo. Murakoze cyane nkuko murabibona, murabona ko hari impunzi zitari nke zahunze zivuye mu gihugu cya Kongo. Hariho impunzi zavuye muri Uvira no mu micungararo ya Uvira, Kavimvira, Kiromoni no haruguru hakurya ya Uvira. Hariho kandi n'undi muce w'impunzi z'abakongomani wavuye muri Kiriba, bavuye Ruvungi na Zatugota no hakurya, bose baje berekeza ngaha mu Burundi basaba ubuhungiro. Mugabo kandi no muri abo bakongomani harimo n'abarundi bashoboye guhunga bavuye muri Kongo bazi no mu Burundi. Murakoze cyane. Uvuze yuko muri abakongomani bahunze harimo n'abarundi bahungiye muri bo. Mbega turashaka kumenya abarundi bahunganye n'abakongomani nabo muri aya makambi turimo y'impunzi cyangwa bafite ibindi bibanza nabo bashikijwemo? Abarundi bahunganye n'abo bakongomani hariho nk'abashika abarenga 1,500 barenga batabukanywe iwabo n'ishirahamwe OIM cyo kimwe n'ishirahamwe ry'abapatrima bagezwe gusubiza mu zabo abanyagihugu. Abo rero OIM yaciye ibagirira amaregistrement, iraburiza amamodokari, irabasubiza iwabo kuko bari basanzwe bafise iyo baje bava mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Ego uburyo zino mpunzi zaje n'uburyo novuga ko umutari mwabiteguye kuko ni nk'isanganya ryaguye, byaraboroheye gushobora kwakira izo mpunzi zose kuko turabona ko ari benshi. Ego kwakira impunzi zingana gutya ntivyoroshe, murabona ko ari impunzi nyinshi cyane, ariko leta y'u Burundi ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gushigikira impunzi n'abateshejwe izabo baragerageje gukora ibishoboka, ariko mu buryo bw'ibanze barihutiye cyane kubaronsa utuntu dukeyi twankenerwa. Ishirahamwe ikorana na HCR baragerageje gufasha bakoresheje indya zitetse, barabatekera indya bakabaha, hariho n'amasiterne abazanira amazi yo kunywa no gukoresha no kumesura. Ariko kandi hakaba hariho ishirahamwe ONPRA yihutiye kugira enregistrement kugira ngo bashobore kubatwara mu makambi agenewe impunzi, babadugana mu Cankuzo, mu Ruyigi n'ahandi, kugira ngo bashobore gufatwa neza nk'impunzi kandi umutekano wabo ubandanya wubahirijwe. Ni ukuvuga gushika ubu abarenga 200,000 baramaze kubarogistre kandi baramaze gushikanwa aho hantu babatwaye mu Cankuzo no mu Ruyigi n'ahandi bakoratwara kugira ngo bashobore kuronka ibyankenerwa. Mu gihe izi mpunzi zizira ubugome n'ububisha bw'abitwa AFC M23, amakungu akaba azi neza kongera yemeza ko iyo AFC M23 bafashwe mu mugongo na leta
y'u Rwanda hariya hakurya ya Kanyaru. Hariya hakurya ya Kanyaru naho nk'uko bisanzwe ari ingeso yabo, akaba ni ururirimbo bakunze kuvuga ko aho muri Burasirazuba bwa Kongo habarizwamwo aba FDLR, kandi bakaba bariko barakwiragiza amajambo ko mu bariko barahunga baza hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uharimo za FDLR n'abandi benshi bariko baraza ngo binjirana ngo ibigwanisho kumbure baba bagamije ko cabandanya kugonga canke kudurumbanya umutekano wariya hakurya ya Kanyaru, ndavuga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Muwo muriko muraregistra canke muwo bishika mugafata, muramaze kubonamo abo bavuga ngo naba FDLR, ubwo ruririmbo bariko baravuga aba FDLR barimo muri zino mpunzi. Ico ni kinyoma cambaye ubusa, ikinyoma cambaye ubusa, aba FDLR barimo muri zino mpunzi. Nababwiye ko zino mpunzi zigizwe n'abakongomani, harimo abapapa bahumuye, harimo abakenyezi, harimo n'abana bagwiriye muri zino mpunzi. Bamenyesha yuko impunzi ziriko zirakirwa ngaha ari impunzi z'abakongomani, abafurero n'abandi kujya muzi amoko yabo ameze, ari nabo bariko barabarogistre na ONPRA batwagwa mu makambi yabagenewe kurindira ko mu gihugu cabo ca Kongo amahoro aboneka. Ego urakoze cyane nyakubahwa, usanzwe uramutswa ino zone ya Gatumba, ariko twashitse hano twasanze abantu benshi pe nkuko abantu ariko barabibona. Mbega ubuzima bw'aba bantu bashikiye hano bimeze gute? Ndetse twanabonye n'abandi bako baradandaza, ndetse ibidandaza bishobora gufasha abari ngaha nyene mu kambi bakabashorera mu kwifashisha mu buryo bucango bundi. Bigenda gute ivyo bintu mu kubirangura? Nimwe mu bibaha biragenda gute kugira ngo barasokiye ikambi bakaja kurangura inyuma? Bimeze gute? Nkuko mubizi ubuzima bwo mu nkambi ntibwigera bworoha. Ego iyo umuntu yahuye n'ibibazo by'intambara agatugwiwe asiga byose mugira ntaca ahungana. Hariho abari bafise impene boroye, hariho abari bafise amazu, abari bafise amaduka, mugabo bahunga ibyo byose barabisize baza ngaha mu Burundi. Turabakira nk'impunzi kuko nta gihugu kireka kwakira impunzi mu gihe abenegihugu b'abakongomani basavye ubuhungiro. Abo rero mu nkambi ntibyigera byoroha, uretse ko hari ibyo amashirahamwe mpuzamakungu afasha impunzi nabo nyene bariyungunganya. Murazi yuko muri bano hari hagwiriyemwo abadandaza abakongomani, cyane cyane abamama, kubera baba bafise abana n'abantu bamenyereye kubaho bariko barirukanga hirya no hino mu ntumbero yo kuronderera ico abana bafungura. Abo rero niho mwabonye hariho abariko badandaza utuntu duto duto dushobora kubafasha mu bintu bikenerwa cyane mu kibano. Mwabonye abadandaza udusabune, mwabonye abadandaza ibitunguru, mwabonye abadandaza, hariho n'abadandaza n'imiti y'amenyo n'utundi tuntu duto duto bashobora kwifashisha kugira ngo ubuzima barabe ko bworoha. Ibi rero nta mpunzi isohoka mu gihe bataraheza kugira amarogisirema, ariko rero hariho nk'abantu baba bariko barafasha utundi tuntu duto duto basanzwe ari abarundi b'abanyagatumba bari mu kibana, arashobora gushika ngaha hanyuma akamusaba ati mbega woja kundangurira nk'utuntu dukeyi kugira ngo mbe nditerekera ngaha. Hanyuma ari udusabuni, ari nk'agakarato k'isabuni canke nk'ibiro 2 by'udutunguru n'utundi tuntu akunyu, utuvuta, akadutereka ngaho kugira ngo n'abandi bashobore gufashwa biciye muri ubu buryo. Mu Kirundi bavuga ngo ahari abantu hama urunturuntu. Ubwo kuvaho zino mpunzi zishikiye hano nta bintu zoba zironona canke ngo zone Gatumba igire ico ihombye kuba yashoboye kwakira zino mpunzi mu buryo nayo nyene ubwayo atari yiteguye. Noba nshatse kubesha. Kuva zino mpunzi zishika hano murabona ko iyinga risa n'iriheze, nta kintu baronona
kanatsinda murabona ko bibereye hano kandi barinzwe bakuru twabo barindiriye ico amashirahamwe mpuzamakungu agiye gushyigikira impunzi canke abateshejwe izabo baza kugira ico bafashije bobo bigumira ngaha mugabo kandi ntaco turumva bononye muri zone Gatumba. Urakoze cyane nyakubahwa, uramutse ino zone ya Gatumba, ariko tumera nk'abarangiza. Hari abana benshi twabonye, hari abantu benshi bakuze, mbega ku kibazo c'amagara yabo hoba hariho centre de santé nke ahantu bashobora kwitura mu gihe uwo ari we wese ashoboye gukikwa n'amagara muri kino kibanza nijya tubona yuko abana ari benshi kandi abana bakarigwa no kugwara. Urakoze cyane, murabona yuko abantu bangana gutya ahantu haba hari abantu bashobora kuba bababa canke barenga 30,000 atagikozwe, murabona ko ingwara zitobura. Aha rero harashizwemo ingufu zikomeye cyane mu kugira ngo baronswe amazi yo gukoresha. Aha ku munsi ishirahamwe Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe ndetse n'abandi barategekanya imiduga ivoma amazi amasiterne kugira ngo bazanire bano bantu amazi. Mbere muri izo siterne harimo n'iz'igipolisi n'igisirikare ziracishamo zikabazanira amazi kugira ngo dushishikare kurwanya ingwara zifatira ku isuku rike. Ikijanye n'amagara yabo naco hariho poste de soins yashizwe ngaha nyene muri iki kibanza hariya hirya. Barakora rero bito bishoboka. Harategekanijwe n'izijya modokari rusehaba-niha igihe habayeho ibigoranye canke habonetse uremvye canke iyindika y'ingwara idashobora kuba traité ngaha muri kino kibanza, baca bamutwara ku bitaro bikurira ino poste de soins iri ngaha muri kino kibanza. Urakoze cyane, mu majambo roje kutubwira watubwikijanye n'ingene ariko ariyungunganya mu kudandaza utuntu duto ndetse baciye ku basanzwe baba ngaha muri ino zone ya Gatumba usanzwe urongoye. Mbega mwamukurikirana mu gihe bariko barabata umuto tuntu nibo baba bashira kuri yabe nyene yo kubananiza nk'impunzi kubura uko bagira, ugasanga ibintu barabazinge cyane. Oca ndafatira ku kindi kintu, aba bantu iyo bahunze hari udufaranga nubwa tutoba twinshi baba bafise. Mbega bo bariko baravunjirwa gute, bigenda gute kugira baronke n'amafaranga y'u Burundi kugira ngo aba ariyo bifashisha mu byo bakeneye byose? Murabona ko ngaha muri zone Gatumba iri ku mupaka uhana urubibe na Kongo, igihugu ca Kongo. Ni ukuvuga aba bakongomani benshi muri bo nubwo ibi bibazo bitari bwaboneke aha mu gihugu ca Kongo, aba bakongomani harimo abahora baca kuri uyu mupaka bakora urudandaza njabukambibe, urudandaza ruto bahora bahaca, baramenyereye uko amafaranga yabo bayavunja n'ukuntu amahera y'amarundi avunjwa. Amahera y'amakongo rero byaragaragara ko ari hejuru gato y'amahera y'amarundi. Ibyo rero barabizi, barazi ukuntu amahera yabo, barazi ko agaciro afise, barazi na valeur y'ibyo bogura kugira ngo basange kugira ngo basange babone ko batari kubaribwa canke basahuke. Abarundi rero n'abakongomani bari bafitaniye imigenderanire myiza, na cane cane aba hano muri zone Gatumba narijya mubona kuri nko ku birometero 5 by'urubibe duhana n'igihugu ca Kongo. Kuvuga ino barabara bahora baricamwo bariko barakora urudandazwa njabukambibe. Kuvuga ivyo byose bijanye n'ivunjwa ry'amahera nta ngorane bibateye. Urakoze cyane, tumira nk'abarangiza kino kiyago cacu mwubaho washoboye kuduhereza. Mbega ku kibazo c'umutekano muri kano karere aho byifashe gute? Twabamenyesha yuko ibibazo
turazi ko biriko biba muri Kongo arivyo vyatumye zino mpunzi zihunga zikazana tukazakira, ariko mu gihugu cacu c'u Burundi umutekano wifashe neza, kandi muri ya Nyabune hamwe n'abenegihugu ndetse n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi bituma duhagaze neza, duhanahana amakuru kugira ngo ntihagire uza kuduca mu byahumye kugira ngo ahungabanye umutekano w'igihugu cacu. Aha rero mu Burundi turatekanye, ari naco gituma mubona twashoboye kwakira zino mpunzi n'aba bakongomani mubona